Ubwami bw'ibikoko, intare, inkoko n'ifyisi. Uyu munsi tugiye kuraba igice c'icenda, ndibaza igice mwese c'umunani aho cahereye murahibuka. Cyaheze tubona imbwebwe hamwe n'inkukuma hamwe n'ibisiga bimwe vyahunga vyongeye guhura bisutse uyundi mugambi bigize uyundi mugwi vyinse imigende y'umwiza. Uyu munsi rero tugiye kuraba igice c'icenda citwa umuco wa nyuma. Imfyisi imaze guhinduka igisagara ca Vicagani cari gituje. Imfyisi ubu yari umuntu mushasha ikora ibikorwa vyiza, itwenza n'abana, yigisha amahoro. Ibikoko bice bitangura kuyemera. Inkoko iravuga iti uwazimiye akagaruka ni umuco kubaguma mu mwiza. Ariko inyuma y'iryo tubuze gico gisagara, umugwi w'imigende y'uwo mwiza wari wamaze gushika mw'ishamba. Baca bigira nk'ingenzi, bihisha mu maso habo, bahasiga amagaragamba y'inzoka, bambara n'amababa y'inyoni. Buhoro buhoro batangura gutera igisagara ca Vicagani, bakwirakwiza ibihuha ngo inkoko ni umunyagitugu kandi ni umubeshi. Bavuga ko muzekimya ngo ari umurozi kugira ngo bamwankanishe n'abantu. Babwira intare ntoyi ko ikomeye kurusha inkoko kandi nituza itazobona intebe y'ubuyobozi. Intare ntoya yongera guhungabana, vyongera kuyicanga. Mwijoro igenda kuraba imfyisi, iyibwira ati waruzi umwiza ariko ubu uzi umuco. Nzoja hehe ko ndi hagati, sinzi ico gukora n'ico kureka. Imfyisi iramwishura amajambo akomeye ati niwirukira umuriro uzogutulira, niwirukira amazi azokurohanya, ariko niwakurikira ukuri uzoguruka nk'inkukuma ku muyaga. Intare iguma icereje, yari ifise indoto zo kuzoba umuyobozi, ariko kandi nta mpamvu yabona yo gucinda ama yo kugwanya inkoko. Nuko iribwira mu mutima ivuga ati nzotuza, ariko nimbona ikinyoma sinzoguma cecetse. Iryo joro nyene umugwi w'imigende y'umwiza waragerageje gutera igisagara no mu bubiko bw'ibifungurwa, ariko ntibari bazi ko igihuna n'urukwavu na muzekimya bari bamaze gucungera ububiko bw'injya. Nuko haba intambara ziteye ubwoba, si intambara z'inkota, ahubwo zari intambara z'ubwenge, ubumenyi n'ubwenge n'ubuhanga. Ibikoko vyose vyinjiye mu gisagara byarafashwe kimwe ku kindi, gushika aho inkukuma ivuza induru iti twasubiye gukinwa, awe gutsinda, twasubiye gutsindwa. Inkoko ihamagara ibikoko byose imbere y'igisagara ati iri shamba ntirizozana ubwihozi, awe iri shamba ntirizozana ukwihora, ariko tuzokubaka igihugu ku bwenge si mu makosa. Ibyo bikoko bikoma amashi, kandi ngaho intare ntoyi ihagaze imbere y'abantu bose ivuga n'ijwi rirenga iti nabonye umuco, nabonye umwijima, inkoko yanyoboye ataco imbwiye, ubu ndazi ukuri, ndazi ikibi n'iciza, ndacari n'ibindi byinshi byo kwiga. Hanyuma ica ipfukamira inkoko mu ruhame rw'abantu rw'ibikoko byinshi. Ibyo bikoko byose bivuga n'ijwi rirenga biti umuyobozi si ijwi rirenga, ahubwo ni umutima munini. Ariko mu gahinga ka kure habonetse ishusho y'igikoko kitazwi, ijisho ry'umutuku, ubwoya bw'umuriro, n'ijwi ridasanzwe. Kivuga n'ijwi ridasanzwe kiti ishamba rizonyibuka nzoganga. Mbega iki gikoko kidasanzwe kimeze uku, gifise amaso atukura, igifise amajwi adasanzwe, gifise ubwoya nk'ubw'umuriro. Kino gikoko kivuga iki? Kino gikoko gifise uruhari iki muri kino gisomwa cacu? Ntucikwe n'igice ca mbere ca season 2, kuko ikitwarimo turaraba cari igice ca nyuma ca season 1 ci season ya mbere. Kuri ivyo rero ntucikwe n'igice ca mbere ci season ya mbere citwa igitutu ca Kera, kiriko kiraza vuba. Nico gice tugiye kurindira. Kuri ivyo rero ntiwibagire gukora subscribe, like na share, uzoba ukoze cyane kuko bituma tugira ingufu nyinshi zo gushirako iyindi migani. Ntiwibagire gukora subscribe, like na share. Ufise nk'ikintu woshaka ko twohindura muri inkuru yacu, ntiwibagire kuvyandika muri commentaire kugira ngo tuzorabe ivyo dushiramwe n'ivyo tuvanamwo.